Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro gihe cacu, twizere ko muguwe neza. Abari mu bibazo nabo tutimwihangane nta mvura idahita. Mu kiganiro gihe cacu c'uno musi tuvuga ku muntu yitwa Nelson Mandela. Nelson Mandela yakoze ibintu vyiza mu gihe ciwe bikaba bikivugwa n'ubu naho atakiriho. Nelson Mandela rero yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'umunani mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Niwe yagwanije intwaro yakajyanisha miryango aho abirabure n'abazungu barabana y'ingwe. Nelson Mandela yabaye perezida wa mbere w'umwirabure muri Afrika y'Epfo inyuma yo gupfungwa imyaka 27. Nelson Mandela mu gihe ciwe yashaka ko habaho amategeko aho umuntu wese yubaho. Ishusho y'amahoro no kunywana kw'abarundi yarabigizemo uruhara. Nelson Mandela azwi kandi nk'uwagwaniye demokrasi, amahoro n'ubwigenge kw'isi yose. Igenekerezo rya 18 ukwezi kw'indwi uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kwibuka Nelson Mandela. Nelson Mandela rero yakoze ibintu ntibagirwa mu gihe ciwe. Ivyo yasize akoze biracavugwa naho atakiriho. Murakoze mwese mwaduteze amatwi, tukazosubira mu biganiro vyacu vyo hanyuma. Mwari kumwe na Nzosaba Tarsise ubateguriye yongera abashikiriza ikiganiro. Ndabubaha mwese, mugira aho muba mwubahwe. Imana ikomeze kubahezagira, Imana ikomeze kubarinda.